Twongeye kubaha ikaze abanywanyi bacu bakunze bahira muri kwikana mu mpande zino z'isi kaze muri ano makuru aho tugiye kubabwira amakuru ariko aravuga ku isi muri kano kanya. Muri ano makuru turababwira amakuru y'intambara iri kwirahuza igihugu cy'Uburusiya n'igihugu cya Ukraine, ndetse muri ano makuru nyine turababwira amakuru ariko aravugwa ku mugabane wa Buraya, ndetse muri ano makuru turababwira kandi n'amakuru y'intureka ziri hagati y'igihugu cy'Ubushinwa n'igihugu cya Amerika. Nyuma yaho uno munsi Perezida Biden wa Amerika ndetse na Perezida Xi Jinping w'Ubushinwa bagiranye ikiganiro kirekire cyamaze hafi y'amasaha 3 kuri telefone. Amakuru turababwira kandi n'ayavugwa muri Korea ya Ruguru, ndetse turababwira n'ayavugwa ku mugabane wa Afurika. Kaze ni muri ano makuru. Twongeye kubaha ikaze rero abanywanyi bacu bakunze bahera tubusabwira sabone cyangwa subscribe abakoresha ururimi rw'icyongereza. Kaze muri ano makuru. Amakuru yacu rero uko tubabwiye tugiye kuyahera ku ntambara n'ubundi iri kwirahuza igihugu cy'Uburusiya n'igihugu cya Ukraine. Intambara ikaba igeze mu kwezi kwa gatandatu muco Uburusiya bwise special operation, abandi bakabyita invasion ku gihugu cya Ukraine. Intambara rero iriko irabera mu karere ka Kherson, akaba hariho amazi iminsi hari imirwano ikomeye cyane gose. Aka karere ka Kherson kakaba ari akarere ka nyuma ko mu karere ka Donbas region mu Rusange. Akarere ka Donbas region mu Rusange kakaba kagizwe n'intara ya Mariupol ndetse n'intara ya Luhansk ndetse n'intara ya Crimea n'intara ya Donetsk Republican. Aka gace kose rero ubu kakaba kagenzurwa n'Uburusiya, uretse kano gace ka Kherson nako nyene biboneka ko ariko kagwa mu minwe y'igihugu cy'Uburusiya, aho igihugu cya Ukraine cyarahika ko kitazokwemera ko kano karere ka Kherson kagwa mu minwe y'igihugu cy'Uburusiya, na cyane cyane ko kano karere kari gafatiye runini cyane gose igihugu cya Ukraine, ndetse kano karere bivuga ko kari kano gace konyene igihugu cy'Uburusiya gishobora gukoresha mu gutera ibindi bisagara bikurikira. Atahandi hantu na hamwe bashobora guca abasirikare b'Uburusiya badaciye muri kano karere ka Kherson kugira ngo batere nk'ibisagara nk'abisagara vya Odessa canke igisagara ca Kharkiv, igisagara kigira kabiri uvuye ku mugwa mukuru Kiev. Uno munsi rero imigwano yari ikomeye cyane gose, no imigwano ikibandanya, ariko rero himaze kumenyeshwa ndetse byemejwe n'abategetsi ba Ukraine nuko ikigo ca nuclear power plant ndetse cyari gisanzwe ico kigo kinini cyane gose co muri Ukraine catanga umuriro mu gihugu cya Ukraine, kigatanga umuriro ndetse no mu bihugu bimwe bimwe by'Uburayi. Cyamaze kugwa mu minwe y'igisirikare cy'Uburusiya, aho bivuga ngo abamasenari bo mu mugwi witwa Wagner Group bakaba ngo bafashe kino kigo. Kino kigo rero kikaba cyari kigiye umuriro wacu, ndetse ukaba wari weguriwe ibihugu vya Burayi. Ibihugu vya Burayi rero byari byakoze ibishoboka byose mu gukingira kino kigo, ariko rero bikaboneka byabimfa gusa. Ibihugu vya Burayi byari byarongetse abamasenari benshi cyane gose gukingira kino kigo. Ni nyuma yaho Perezida Zelensky yari yemereye ibihugu vya Buraya kubiha umuriro wose wava kuri kino kigo, kubera abanya-Ukraine batariko bakoresha umuriro cyane gose, kubera abanya-Ukraine benshi bahunze. Uburayi rero bukaba bwari bwiruhukije nyuma yaho Ukraine yari yemewe gutanga umuriro wose bava muri kino kigo. Ariko rero kuva aho uno umugwe wa masenari ba Ukraine b'Uburusiya nako ba Wagner Group yafatiye kino kigo, umuriro wose bagenda mu Burayi ukaba wahagaritswe. Ibi rero Perezida Zelensky akaba yahise amenyesha ko Uburusiya buriko burakoresha ikibazo ca energy nk'ikigwanisho gikuru ku bihugu by'Uburayi, aho yavuze ngo nta yindi ntumbero abasirikare ba Ukraine b'Uburusiya bari bafise kugira bafate kino kigo ngo atari guhasha ibihugu by'Uburayi. Aho yanongeye ko ngo kubona Uburusiya kandi bwarahagaritse kumwika gaze mu bihugu by'Uburayi, ngo byose rero nivyerekana ko Uburusiya bufise intumbero yo guhasha ibihugu bya Buraya ngo mu gukoresha ikibazo ca energy nk'ikigwanisho gikuru Uburusiya buriko burakoresha mu ntambara. Ibi rero bikaba byatangajwe n'igisirikare ca Ukraine ko kino kigo cyamaze kugwa 100% mu minwe y'igisirikare cy'Uburusiya c'abamasenari bitwa Wagner Group, akaba ari bo bagenzura kino kigo ca nuclear power plant kiri muri kano karere ka Kherson, aho imigwano n'ubu ibandaniriza, aho Uburusiya bushaka gufata kano gace kose burundu. Ariko igisirikare ca Ukraine kikaba kimenyesha ko kitagomba guheba kano gace burundu uko byagenda kose, ko igomba kurwanira kano gace ngo ntikagwe mu minwe y'Uburusiya. Ndetse igisirikare ca Ukraine kikaba cyatanguye gusambura ibiraro byose biri muri kano gace kugira ngo naho igisirikare cy'Uburusiya cofata kano karere ngo ntigishobore kwambuka kirengane kano karere, mu gihe boneka ko kano karere gashobora ara amasaha canke umwanya utaragera gashobora kugwa mu minwe y'igisirikare cy'Uburusiya. Turondanya n'ana makuru.
Tuve rero ngaha ku ntambara iriko irahuza igihugu c'Urusiya n'igihugu ca Ukraine, dusimbire nyene ngaha kujya mu Burayi. Mu Burayi rero hariko harabera imyimenyerezo ya gisirikare y'umuryango wa NATO ndetse n'igisirikare ca Amerika. Iyi myimenyerezo rikaba iriko irabera mu gihugu ca Finland. Tubutse ko igihugu ca Finland haheze amezi make yacemerewe kwinjira muri umuryango wa NATO, ariko rero kikaba kitarinjira burundu hamwe n'igihugu ca Swede. Ibihugu rero bikaba navyo nyene vyaritabiriye iyi myimenyerezo idasanzwe iriko irakorwa n'ingabo za NATO n'ingabo za Amerika. Ibihugu bibiri bikaba vyitavye nk'abatumire. Iyi myimenyerezo rero ikaba iriko irabandanya, iboneka ko iyi myimenyerezo irimo abasirikare benshi cane gose, y'abasirikare ba Amerika n'abasirikare b'Uburayi, abasirikare bose bagize umuryango wa NATO muri rusange. Iyi myimenyerezo ikaba ikomeye cane gose, bakaba muri iyi myimenyerezo harimo indege za gisirikare, hakaba harimo n'ibiburende bikomeye vya gisirikare n'ibindi bigwanisho vyose b'amisire, aho bariko barigishanya ukuntu bashobora kurwanira hamwe mu hotegwa igihugu kimwe muratunga mu bigize umuryango wa NATO. Abasirikare ngo niyo ntumbero ituma bariko barakora iyi myimenyerezo hamwe kugira ngo bamenyerane. Tubitse iyi myimenyerezo irimo abasirikare barenga 200,000 bose baturuka muri bino bihugu vyose bigize umuryango wa NATO, harimo n'ibihugu vya Sweden na Finland biherutse kwemererwa muri ubu bwa vuba, navyo bikaba vyari vyitabiriye iyi myimenyerezo iriko irabera mu gihugu ca Finland. Turabandanya n'ano makuru yacu. Tuve mu Burayi rero dusimbire mu Bushinwa ndetse na Amerika, aho hariko harabera injyane zikomeye cyane gose hagati y'igihugu c'Ubushinwa n'igihugu ca Amerika. Hano munsi rero hakaba habaye ibiganiro vyahuje perezida wa Amerika Joe Biden ndetse na perezida Xi Jinping w'Ubushinwa. Ikiganiro kikaba caribereye ku nzira ya telefone, ndetse aho baganiriye babonana biciye ku nzira ya video. Ikiganiro kikaba cyamaze hafi amasaha 3, ariko rero kino kiganiro kaboneka ko ata kinini cashitseko, aho Amerika perezida Joe Biden wa Amerika yavuze imigabo n'imigambi igihugu ca Amerika gifise mu bijanye n'akarere ka Pacifique, ndetse Ubushinwa nabwo buvuga uko buvyifuza uko vyogenda mu bijanye n'intureka ziriko zirahuza hagati igihugu ca Amerika n'igihugu c'Ubushinwa. Ariko kabiboneka mu vyo baganiriye bavuganye mu bijanye n'isanzure n'ihindagurika ry'ikirere, ndetse n'ivyo kuntu bogerageza kugabanya imishamirano iri hagati ya bino bihugu bibiri. Ariko bikaboneka ko ataco bino biganiro vyabo vyigeze bishikako, nubwo vyamaze umwanya munini cyane, aho igisirikare ca Amerika cahise kirungika ubwato bw'intambara mu kiyaga mpuzamakungu hafi y'igihugu c'Ubushinwa, aho igihugu c'Ubushinwa naco nyene cahise cishura gihita kirungika naco nyene amato y'intambara igihugu c'Ubushinwa akomeye cyane, ndetse aho cahise gitangura igihugu c'Ubushinwa kugira imyimenyerezo ya gisirikare muri kano karere. Bikaboneka rero ko igisirikare ca Amerika n'igisirikare c'Ubushinwa bihanganye cyane gose, na cane bivuye ku rugendo. Bivugwa ko umukuru w'inama nshingamateka ya Amerika Nancy Pelosi agomba kugira mu kwezi kuza mu gihugu ca Taiwan, aho Ubushinwa bwiyamirije bwarahe bukarengwa ko butazokwemera ko agira runo rugendo, ndetse Ubushinwa bukaba bumenyesha ko bushobora gukoresha n'inguvu za gisirikare yaba no guhagarika indege izoba izanye uyu umukuru w'inama nshingamateka wa Amerika. Aho no umukuru w'inama nshingamateka bisa nuko na Amerika ubwabo abategetsi ba Amerika badahuriza ko ivyo runo rugendo rwiwe. Tubuze ko kugera n'isaha umukuru w'inama nshingamateka ya Amerika Nancy Pelosi atarahagarika ivyo urugendo rwe, havuga ngo ni vyiza ko Amerika yerekana ihagaze ku mugaragaro mu gushigikira igihugu ca Taiwan, kuko igihugu ca Taiwan kigomba kuronka ubwigenge vyanka vyakunda. Ngo ntabwo rero Ubushinwa bugomba kubuza urugendo rw'umutegetsi wa Amerika. Ariko rero n'abategetsi nk'uko twabivuze nko muri Amerika bakaba batazumva bamwe bavuga ko kubera bitifashe neza ko Nancy Pelosi ngo baraheba runo rugendo. Turabandanya rero n'ano makuru yacu. Amakuru yacu reka tuyabandanize mu gihugu ca Korea ya Ruguru, aho perezida wa Korea ya Ruguru Kim Jong-un ku munsi w'ejo yamenyesheje ko yiteguye gutera igihugu ca Amerika mu gihe igihugu ca Amerika vyaboneka ko kibangamiye umutekano w'igihugu ciwe, ndetse akaba yamenyesheje ko ashobora no gutera igihugu ca Korea y'Epfo. Akaba yamenyesheje ko ngo bigwanisho vyiwe vyo mu bwoko bwa nucleaire ngo biri tayari kuba vyosambura igihugu ca Amerika n'igihugu ca Korea y'Epfo, ngo mu gihe vyaboneka n'ibihugu vyose rero ko bibangamiye umutekano w'igihugu ciwe. Ibi akaba yamenyesheje ku munsi w'ejo aho yariko arashikiriza ijambo ku munsi witiriwe intsinzi wa kino gihugu canke Victory Day, aho kino gihugu cibuka cari kiramutse gihimbaza umunsi wa 50 umwaka wa 55 uheze basinyiraniye amasezerano n'igihugu ca Korea y'Epfo mu ntambara yamaze igihe kinini yahuza bino bihugu vyombi. Igihugu c'Uburusi ca Korea ya Ruguru kikaba cemeza ko catahukanye intsinzi inyuma y'ayo masezerano yasinywe mu myaka 50 iheze. Aho rero akaba yaragabishije rero ko
ashobora gutera bino bihugu byose bibiri ngo na cyane cyane mu gihe biboneka ko biriko bibandanya bifinatisha igihugu ca Korea ya ruguru. Perezida wa Korea y'Epfo nawe akaba yahise amenyesha ko ngo igihugu ciwe ca Korea y'Epfo naco citeguye guhangana n'igihugu ca Korea ya ruguru, ngo mu gihe igihugu ca Korea y'Epfo cubona ko igihugu ca Korea ya ruguru kirangamiye umutekano w'igihugu caco, ngo naco kiriteguye guhita gisubiza ubwo nyene, ndetse kikaba kimenyesha ko ngo gifise n'amamisire ashobora gusambura Pyongyang ubwayo, ndetse igahitana n'ibiro vya Perezida Kim Jong Un. Ibi rero bikaboneka ko imishamirano hagati y'ibihugu byose rero hibandanya iduga, ndetse akarere ka DM zone canke militarization zone basangiye bikaba biboneka ko kongerejwemo umutekano cyane yaba ku mpande zose, yaba ku ruhande rwa Korea ya ruguru ndetse no ku ruhande rwa Korea y'Epfo. Tubibutse ko umutegetsi wa Amerika amaze kugendera kano gaterere ari Perezida Donald Trump, aho yari ku butegetsi yagendeye kano karere bivuga ko ari ku karere gacunzwe cyane gose ku isi mu yindi ugeranije n'indi mipaka yose iri ku isi. Turabandanya nano makuru yacu aho tugiye gusimbira ku mugabane wa Afrika. Ku mugabane wa Afrika rero reka tugere mu gihugu ca Zimbabwe. Igihugu ca Zimbabwe carakoze ikingorongoro c'inzahabu. Kino kingorongoro canke no franga ry'inzahabu ngo rikaba rigiye gutuma ubutunzi bwa Zimbabwe bwari busanze bucumbagira ngo busubira kuba ku rugero rwiza, aho kino kingorongoro c'amafaranga 2000 cakozwe. Kino kingorongoro kaba kizovunjwa 1800 y'amadolari y'abanyamerika nk'uko bimenyeshwa n'umukuru wa banki nkuru y'igihugu ca Zimbabwe. Ngo aya mafaranga akaba aje gufasha abanyazimbabwe ngo kutirukira kurondera amafaranga y'agaciro mu bindi bihugu, ngo na cyane cyane amadolari y'abanyamerika arasanzwe ataboneka muri kino gihugu, navyo biteza ubutunzi bwa kino gihugu butera busubira inyuma. Ngo ino faranga rero igihumbi 2000 rikozwe mu nzahabu ngo rigiye gutuma ifaranga rya Zimbabwe muri rusangi ngo ryongera kugira agaciro, ndetse ngo uzoba rifise akaba ashobora kuzorigurisha 1800 cy'amadolari y'abanyamerika. Gusanga umuntu azorigurisha ari uko arimaranye hafi imisi 100 aribitse, ikaba ariho rizoba rifise kano gaciro k'1800 y'amadolari y'abanyamerika. Ino faranga kandi ngo rikaba rizohabwa agaciro no ku isoko mpuzamakungu bivanye n'ikigega mpuzamakungu IMF canke ibanki nkuru y'isi yose agaciro izorishirako. Ariko rero Zimbabwe ikaba ivuga ko ino faranga rigiye gutangura guhabwa abanyagihugu b'abanyazimbabwe bafise ubushobozi bwo kurigura, bakaba bazoribika iyo misi maze bagahita batangura kurigurisha 1800 y'amadolari y'abanyamerika n'amasense makeya nk'uko byavuzwe n'umukuru wa banki nkuru y'igihugu ca Zimbabwe. Turabandanya n'ano makuru yacu. Amakuru yacu reka tubananize kandi ku rugendo Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron ariko aragira mu bihugu vya West Africa. Urugendo rwe akaba yarotanguriye mu gihugu ca Cameroon, maze ava muri Cameroon aca hita agenda mu gihugu ca Benin, aho yakiriwe na Perezida. Aho hose muri bino bihugu akaba yakiriwe n'abakuru b'ibihugu batwara bino bihugu. Naho rero Perezida Emmanuel Macron urugendo rwiwe akaba ageze mu gihugu ca Guinea Bissau, aho naho nyene yakiriwe Perezida. Urugendo rwa Emmanuel Macron akaba hari gukomeza imigenderanire myiza na bino bihugu vya West Africa byose vyakoronejwe n'igihugu c'Ubufaransa. Akaba urugendo rwa mbere rero Perezida Emmanuel Macron agize ku mugabane wa Afrika, ndetse agize kuva atanguye manda yiwe igira kabiri. Akaba rero ariko arakomeza ubucuti, biboneka ko ubucuti bwatosekaye muri bino bihugu vya West Africa. Nyuma yaho ibihugu bimwe vya West Africa bimenyeshereje ko bidashaka kongera kugiranira ubucuti n'ibihugu vy'Ubufaransa. Twavuga nk'igihugu ca Mali n'igihugu ca Chad, biboneka ko bisa naho bidacana waka n'igihugu c'Ubufaransa muri kino gihe. Rero Emmanuel Macron akaba ariko aragerageza rero kugira ngo ntihagire ibindi bihugu vya West Africa bisanzwe binafitiye runini igihugu c'Ubufaransa kubera bikoresha ifaranga ryitwa franc CFA. Ifaranga rikaba riva mu gihugu c'Ubufaransa, rikaba rikorwa n'igihugu c'Ubufaransa. Rero bikaba rero bino bihugu byose bikoresha ifaranga rimwe. Emmanuel Macron rero ariko aragerageza kugira ngo imigenderanire ibandanye iba neza kuri bino bihugu bisanzwe byakoronejwe n'igihugu c'Ubufaransa, ndetse bikaba bisanzwe biri no mu gwi wa francophone, ndetse bino bihugu byose bikaba bivuga ururimi rw'igifaransa. Turabandanya n'ano makuru yacu.
Amakuru yacu reka tubandanirize ku rugendo umushikiranganje w'imigenderanire n'andi makungu w'Uburusiya hariko aragana nawe nyene ku mugabane wa Afrika. Urugendo uyu minisitiri wa mbere Lavrov yatanguriye mu gihugu ca Misiri maze akababandaniriza mu gihugu ca Congo Brazzaville, maze rero akaba uno munsi ageze mu gihugu ca Ethiopia aho yakiriwe n'abategetsi ba Ethiopia ndetse harimo na premier ministre w'igihugu ca Ethiopia Ahmed Abiy, aho rero baganiriye ku byo gufashanya. Bino bihugu byose akaba bagiye baganira ku byo gufashanya n'igihugu c'Uburusiya na bino bihugu vya Afrika, ndetse aho Lavrov asaba ko ubucuti bwa bino bihugu ndetse n'igihugu c'Uburusiya bwokomera cyane, ndetse yaba ubwo guherekanya ibidandazwa na cyane ko bino bihugu muri bino bihugu byose yagendeye ari n'ibihugu bisanzwe bigura ibigwanisho mu gihugu c'Uburusiya. Urugendo rwiwe rero rukaba rugiye kurangirira mu gihugu ca Ethiopia ahazohita asubira mu gihugu c'Uburusiya. Rero ukaba ari naho dusojereje hano makuru, ariko tubutsa ko n'ubu impureka zikomeye cyane gose mu gihugu ca Congo, aho imyerekano yo kwiyamiriza abasirikare ba MONUSCO ikibandanya mu gihugu ca Congo, ndetse abantu bakaba batari bake bakaba bamaze kwapfira. Abari mu myerekano mu gihugu ca Congo bakaba bamenyesha ko batazova muri myerekano atari igihe conyene igisirikare ca MONUSCO cemereye kuva ku butaka bwa Congo, kuko bagiriza igisirikare ca MONUSCO ko ataco kiriko kirafasha abanyagihugu ba Congo bandanya bicwa n'imigwi itwaje ibigwanisho. Ku gisirikare ca MONUSCO kirorera ngo ataco mu myaka 22 kimaze mu gihugu ca Congo atana kimwe kigeze gifasha abanyagihugu ba Congo muri rusange. Mwakoze rero abakurikirana amakuru, mushikare kugira ibihe byiza, Imana ishikare kubazigama uzanyu no mu banyu. Mwakoze naho utaha.